iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku ngingo zimwe ziriko zirafatwa n'abategetsi batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, harimwo babura amatari ndetse n'abandi babifitiye ububasha mu gihugu. Turaza kugaruka hariko biriko biraba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara ya Bujumbura, kandi tuze kugaruka ku biriko biravugwa mu ntara ya Rutana, aho umukozi wo ku bitaro vya Rutana apfunzwe yagirizwa urupfunguruzo. Uyu akaba ari Jonathan Minyurano, umukozi w'ibitaro bikuru vya Rutana, yahagaritswe na Daniel Ndayisenga arongoye igendereza muri iyo ntara iherereye mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ivyo yagirizwa ngo nuko yaratevye kuzana urupfunguzo rw'icumba cyo gupimiramwo abakenyezi bibugenze kuri ivyo bitaro. Ibi tukaza kubigaruka ko murano makuru mu buryo burambuye. Tuze kandi no kubabwira ibiziga bibiri vyaraye bitowe mu ruzi, aho ivyo biziga bibiri bitaramenyekana, bitigeze bimenyekana, bikaba vyaratoye mu ruzi ntahangwa. Vyose turaza kubigaruka ko ntimuze kuja kure. Mbere yuko tangura kuri iki kibazo c'amazi yarengeye inzu zo mu Gatumba, ufyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyenda ko kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza. Buramatari w'intara yahaye indwi imwe ababa mu Gatumba babangamiwe n'imyuzurira kugira ngo bimuke. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva yahaye ku munsi wa kabiri ababa mu zone Gatumba amazu yabo abangamiwe n'imyuzurira ikiringo kitarenga iyinga rimwe kugira ngo babe bavuye muri ico kibanza. Abahawe ico kiringo kandi akaba ari abafise amatongo ndetse n'abapanze. Iyo ngingo yatangajwe mu nama n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba. Iyo zone iri mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu. Iyo zone ikaba ibangamiwe n'amazi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021. Uti hagiye gukorwa rusansuma rw'abantu bafise amaparasera mu Gatumba, bazoca bimurirwa imubimbi na Kabezi mu ntara, muri iyo ntara nyene. Abapanze amazu nabo bazoca bamenya iyo baja, niko vyamenyeshejwe na Buramatari Desire Nsengiyumva imbere y'abaserukira intwaro n'umutekano. Yatangaje ko ibikorwa vyo gushira mu ngiro iyo ngingo muri ico gice bizotangura ku munsi wa mbere w'indwi iza. Amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi rugabura Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ntahengeshanya kuduga, bigakora ko imiryango myinshi. Muri iki gihe c'imvura nyinshi, umwigisha Bernard Sindayihebura, umuhinga mu bijanye n'inyubako n'ibidukikije, atabaza ku bintu vyinshi bishobora kononekara. Uti kuva kuri Rusizi ntoya ku ruhande rwa Gatumba gushika Ikabonga intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi, ico gice cose kiri munsi y'ibihumbi ya 7 kizoba kiri mu mazi. Rero murumva ko ibizononekara ari vyinshi: inyubakwa, amabarabara, amahoteli, ibibanza vyo gusama akayaga n'ibindi. Kubwo mwigisha Sindayihebura, buri mushikiranganje mu vyo bujejwe ngo nk'akaroro bw'indero burashobora kubona amashuri ashobora gutwarwa mu ntumbero kuyimura. Hariho kandi ibibanza vyo kurabira ko kugira ngo abantu ntibisange baguye mu kamashu. Kubw'ivyegeranyo vy'amashirahamwe yigenga n'igisata kijejwe gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe, abantu barenga ibihumbi 100 barataye izabo bivuye kuri ivyo biza muri iyo myaka iheze mu Burundi. Tubibutse ko ibi vyatanguye kuba mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nako kandi nababwiye ivyo umwe mu bakozi b'ibitaro bafashwe mu Rutana. Uyu kubw'amakuru avaho mu Rutana, Jonathan Minyurano n'umukozi ajejwe ubuhinga mu bitaro vyo mu Rutana mu gisata cyo gupima abakenyezi no gufata amasanamu. Uyu akaba yagizwe ko yaratevye kuzana urufunguzo rw'icumba cyo gupimiramwo abakenyezi bibugenze kuri ivyo bitaro. Yahagaritswe mu ijoro ry'igenekerezo ya 26 ntwarante guheze n'urongo igendereza mu ntara ya Rutana, Daniel Ndayisenga, ari kumwe n'umuyobozi w'ivyo bitaro Umuganga Kole Kaze.
intandaro y'ivyo vyose uwo arongoye igendereza Daniel Ndayisenga yaherekeje ku bitaro kugenekerezo ya 26 ntwarane w'umukenyezi yari karava amaraso basanze apimirwa abakenyezi hugaye. Kubw'abakorana na Jonathan Minyurano yari yamaze gutaha igihe umuyobozi w'ibitaro yamuhamagara bamenyesha ko atari hafi yo ku kazi. Ashitse yaciye rero ahagarikwa ubwo nyene n'uburongoye igendereza mwageza ko yatevye kuza kugurura. Aya masoko nyene avuga ko urongoye igendereza ari yemeye kurekura Jonathan Minyurano mu ndwi iheze, ariko ko buramatari wa Rutana n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga Sylvain Nziko ruriho bavyanse. Uti Sylvain Nziko ruriho yoba afitiye inzigo Jonathan Minyurano. Ababiri ngo bafitaniye ishari rimaze igihe, bose bakaba baba ku mugwa mukuru wa zone Muziye muri commune Giharo, bivugwa na rimwe masoko yegereye iyo dosiye. Ni mu gihe abakorana na Jonathan Minyurano basaba ko yorekurwa cyane cyane ko atakosha rijanye n'akazi akora yakoze ryotuma apfungwa. Jonathan Minyurano akaba afata amasanamu ajanye n'ubuvuzi, akaba amaze amezi 3 aje gukora ku bitaro vya Rutana. Kuri uyu wa gatandatu akaba amaze gukwiza iminsi 18 apfunzwe nk'uko amasoko yacu abivuga. Kubirabana n'ibiriko biravugwa mu gisata cy'umutekano, ibiziga bibiri vyaratowe mu ruzi kuri uyu wa kane mu gitondo mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura. Ivyo biziga bibiri bitamenyekanye vyatowe mu ruzi Ntahangwa. Ni ibiziga vy'abagabo babiri vyabonywe ubwa mbere n'abacukura umusenyi n'urucekeri rw'amabuye, vyari biboshwe kandi nta mpuzu bari bambaye. Ngo birashoboka ko abo bagabo babiri bishwe, bivugwa n'ababibonye. Ivyo biziga vyatowe hagati ya quartier Mutanga Sud iri muri commune Mukaza, hagati ibujumbura na Mutanga Nord muri commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara, ni muri zone Rohero. Ni mu gihe umumenyesha makuru umwe wa bimwe mu menyesha makuru vyandika inkuru zo mu Burundi yahishikiye ngo yarabonye ivyo biziga bibiri bitamenyekanye gushika mu ntango zo muhinga mu ntandongozi nimwe yari bwashike hatowe ivyo biziga. Umupolisi umwe gusa ngo niwe yari yarungitsweho kubuza abantu kurundanira muri ico kibanza, niko umumenyesha makuru yabibonye. Abibonye bakemeza ko ivyo biziga bibiri vyari bifise ibikomere vyinshi. Abanyagihugu bo muri ako gace bemeye ko ata muntu yabuze muri iyo zone, ngo bibaza ko abantu biciwe ahandi ibiziga vyabo bikazanwa guhambwa muri urwo ruzi. Abandi banyagihugu bakibaza ko boba ari abasuma bishwe mwijoro. Haravugwa kandi ubusuma bwo mwijoro bw'imonogoje muri iyi minsi ku Mutanga Sud. Ivyo biziga bibiri vyahambwe mu itongo ry'abapfuye riri hafi ya Ntahangwa hafi saa 11 z'umuhingamo ngo bashinga intahe. Umukuru wa zone Rohero Fulgence Sindayihebura ngo niwe yarungitswe mu gutunganya no gukurikirana ivy'iryo fubwa ry'ivyo biziga nk'uko amasoko yacu abivuga. Nako kandi tuyabandaniza hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ano makuru, aho murantunge reka tubanze tubandanize kuri ibi bivuga ku vy'ibiciro vyaduze cyane mu ntara ya Bubanza. Turaza kugaruka tubandaniza ko yari kavugwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Ku isoko ya kijambere ya Bubanza mu burengero bw'igihugu, ibipfungurwa bibisi biboneka ko bidakwiye. Ngo sigihe cy'iyimburwa ry'ibidandazwa nk'ibijumbu, amateke, itomati, imyumbati canke ibitoke bigatuma bizimba. Umwe mu badandaza yemeza ko ibidandazwa birangurwa mu barimyi biza cyane cyane ku munsi w'isoko kabiri kundwi. Bimwe muri ivyo bidandazwa ngo biriko birahona kubera indwara z'ibiterwa, amateke n'ibitoke, ngene naco gituma ibiciro bihindagurika. Ku bifungurwa vyumye nk'umuceri, ikiro na amafaranga 3400 y'amarundi ku kiro, mu gihe ari igihe cy'iyimbura mu kiyaga c'umuceri. Mu gihe c'umwimbu abarimyi b'umuceri barabika mu biko umwimbu w'umuceri barindira ko ibiciro bisubira kuduga kugira ngo bawugurishe, niko umurimyi w'umuceri amenyesha. Ikiro c'umuceri kigurwa hagati y'amafaranga 3000 ndetse n'4500 bivanye n'ubwoko. Abadandaza bakavuga ko muri iki gihe c'impeshi umwimbu w'ibiharage utabaye mwiza. Ikiro cy'ibiharage nticatibutse no mu gihe c'iyimbura. Ibiharage bigurwa make, biragoye gutekwa ngo bisaba umwanya muremure hamwe n'amakara menshi kug'abanyagihugu.
Abaguzi baridoga uti twarahevye ibiharage n'umuceri bisigaye bizimvye cane mu gukora mu mirima mpembwa kuva ku 4,000 gushika ku 6,000 ku munsi. Kuri ayo mafaranga birangora kugaburira umuryango wanje nubwo ryoba rimwe ku munsi, kenshi dufungura rimwe ku munsi, niko umwe mu baguzi yidoga akavuga ko afise umuryango ugizwe n'abantu batandatu. Twama dupfungura ubugari bw'ibigori, ubwo bwo buracazimbutse. Ikiro cy'ubufu bw'ibigori bugurwa 1,800. Ntegerezwa guhindura inyifato mu bijanye no gufungura. Ibihe vyo kurya ubugari bw'imyumbati n'inyama cararenganye. Ikiro cy'ifu y'imyumbati kigurwa amafaranga 2,500 mu gihe ikiro cy'inyama kigurwa 14,000. Ngo ntubona ko mu isoko y'abayangayanga bagurisha n'ibice vy'urushato rw'inka, benshi ntibashobora kwigurira inyama, bisigurwa n'umwe mu basumyi. Igiciro c'ikiro c'ibiraya caduze ko amafaranga 300 ku kiro. Igitoke cagurwa bwa mbere 10,000 kiri ku mafaranga 15,000 ndetse kikanashikana 20,000 mu bice bimwe bimwe, niko umwe mu banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza agaragaza akababaro. Irindi soko aho nyene ku mugwa mukuru w'iyo ntara rivuga ko ibijumbo bitakiboneka, imboga ntizikiboneka neza kandi ngo zibandanya zizimba, co kimwe n'ibiharage vyadugijwe ibiciro amafaranga atari munsi y'200. Umuceri ugurwa kuva ku mafaranga 3,800 gushika ku 4,000, mu gihe ikiro c'inyama cahora ku 12,000 kigurishwa 15,000. Mu bunywere bwaho igiti c'inyama y'inka kigurwa 3,000 mu gihe cahora kiri ku 2,000 gusa. Araheze kandi ngo ukwezi kumwe. Ni mu gihe intwaro nayo ikebura. Ibubanza buramatari w'intara asaba imiryango gupfungura ubugari bw'ibigori ku mvo nyinshi bufise ubutunzi bwinshi mu vya ndemamubiri kandi buzimbutse ku isoko. Uti ntimugurishe umwimbu wose w'ibigori mwimbuye ku isoko kugira ngo muje kugura ibifungurwa bizimvye, niko Cleophas Nizigiyimana yahanuye. Igabanuka ry'umwimbu w'ibifungurwa irwirirana ry'abantu n'itituka ry'isi ndimwa nimwe mu bituma ibiciro biduga. Uti hakenewe ifumbire kama n'ikizungu kugira ngo hizerwe umwimbu mu ntara ya Bubanza, niko umwe mu bafundi b'indimo ibubanza tomora. Ubukene bw'igitoro igisongera isibe. Ubukene bw'ibitoro cane amazutu bwoba nabwo nyene ari kimwe mu bituma ibiciro biduga ku bwa bamwe mu banyagihugu bo mu Kayanza. Ntidushobora kubeshaho imiryango yacu, biragoye gufungura kabiri ku munsi, abana bacu barara badafunguye bishingwe ntayo n'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara. Uti turafise ubwoba ko kubera iyo nzara ubuzima bwacu butazoba bugikomeye maze twandura ingwara nka malaria hamwe atacokorwa, niko yongeyeko. Abanyagihugu bo muri izo ntara zibiri basaba leta kugabanya ibiciro by'ibifungurwa bikenerwa na cane n'abanyagihugu. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo tujikanwe nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muri ko murakora.